Bakunzi bacu turabaramukije cyane aho muri amahoro ya Yehova abane namwe. Mfise umunezero ntangere kuba nshoboye kuronka akanya nkaka ngo tuganire amajambo make. Ngiye gusoma gusa wowe ubwawe usabe umuhemu wa Yehova agushoboze gutahura ano majambo tugiye gusangira nawe. Haciye igihe kirekire turiko turavugana, ariko kandi bivanye nuko nkurabwiye mu musiheze ubushobozi bwarabaye nabi, byarononekaye, naribwe mbona ibikoresho nkoresha, ariko no munsi kandi ngo dusangire namwe ijambo ry'umuremyi wacu Yehova. Ndanezerewe cyane kuba dusakanukanye ngo tuganire. Mwene data, ndagusaba wewe ubwawe usenge, cyangwa nazo gusenga, nawe usenge twashe kugira hamwe amajambo y'umuremyi wacu. Turi mu gitabo cya Yohana rimwe duhere ku murongo wa 43 twumve ico atubwira. Haravuga ngo Filipo na Natanayeli bakurikira Yeshua. Filipo na Natanayeli bakurikira Yeshua. Ijambo ry'umutwe w'ijambo twe kusoma rifise insiguro nini cyane, kuko Filipo na Natanayeli bifuje gukurikira Yeshua. Wowe na uno munsi ufise icyumviro nk'icyo muri wowe ngo kurikire Yeshua? Kadusome turabe. Bukeye bwaho Yeshua agomba kuvayo ngo aje i Galilaya. Abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Aho hari Filipo washire izina ryawe. Uyu munsi Yeshua akubwira ngo mukurikire. Uyu munsi Yeshua ambwiye ngo nkurikira. Ntabwo tutubwira Filipo, ariko tubwira nde wowe bwawe. Kuko navuze ndasoma gusa usabe mwe mu wa Yehova akusigurire. Na kane, kandi Filipo uyo iwabo ni Betsaida, gisagara cy'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika, twamubonye ni Yeshua. Filipo yaba aha abandi baba, yabaho Petero yaba mu gisagara cya Petero n'abandi. Uyu munsi wewe uba mu isi irimo ivyaha, isi Imana yabayemo, isi Petero yabayemo. Uyu munsi nawe Filipo arakubwira ngo nabonye Yeshua, umwe Mose yavuga, umwe Yohana yandika, umwe Matayo yavuga, twamubonye. So ikibazo kihari niki? Mbega kuko Yeshua yabwiye Filipo ati nkurikira, nawe uriteguye kumukurikira? Gatwane dusome umurongo ntiwaheza, havuze ngo ni Yeshua w'Nazareti mwene Yosefu. 6 haravuga ngo Natanayeli aramubaza ati mbega Nazareti hova iciza? Mbega Yeshua yarabaye ku isi? Mbega Yeshua azomfasha iki? Ariko emera gusa uko nuko Natanayeli yakoze, uko Filipo yakoze, nawe uza kubona ivyiza biva muri Yeshua hariya nyene Nazareti. Filipo aramubwira ati nuze urabe. Ingo wirabire mugenzi, nawe egera uze wirabire. Okay, egera uze wirabire. Nenindwi, Yeshua abona Natanayeli aza kuriwe, amuvuga ko atehe umwisirayeli by'ukuri atarimwo ubugunge. Uyu munsi niwemera ko Yeshua akubera umurongozi, arakubwira ati ehe umwana wanje ari mu isi mbwa atari uw'isi, ehe umunyesirayeli w'ukuri. Kuko bitubwira ngo iyo wemeye ko Yeshua akubera umwami n'umukiza, uba ubaye umwisirayeli mu buryo bw'iki bw'impemu. 8 haravuga ngo Natanayeli aramubaza ati wamenyeye hehe? Uyu munsi navuga ati hamwe Yeshua yo guhamagara ati wamenyeye hehe? Arakuzi, ivyo ukora byose abizi, gusa agomba yuko muba umwe, hama akoreka inzira nziza akurongore. Ati wamenyeye hehe? Yeshua aramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni nakubonye. Yeshua azi ivyo ukora buri munsi, kandi arifuza yuko muba umwe. Arakubona aho ubura uri hose, arakubona. Ikibazo kihari ubugomba ko mubana umwe, muba umwe. Tubandanye 9. Natanayeli nawe aramwishura ati mwigisha uri umwana w'iki w'Imana.
kino kivuga umwana w'Imana uze kwiraba rya munsi no kubona ibyo twize kuvyerekeye umwana w'Imana n'Imana ubwayo. Ati uri umwana w'Imana wewe mwami w'Abisirayeli. Yeshua aramwishura ati wigijwe nuko nkubwiye ko yuko nakubonye uri munsi y'umusukoni uzobona ibiruta ivyo. Uzobona ibiruta ivyo. Wemera ariko Yeshua akugira inama ugiye kubona ibiruta ivyo wahurubona ivyo waruzi kuko azokurongora akubwire inama. 4:5 arongera aramubwira ati nukuri ndababwira yuko muzobona ijuru rikingurutse kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Amen. Mwene turakoze nifuje gusenga nawe ino jambo ryo mu gitondo. Shobora kuba umenga ndacasinziriye kuko ni mu gitondo. Ivyo ko dusangira nawe ino jambo cyo kunyemeshanyo tugira ngo ingo unkurikire. Yeshua avuze ati ingo unkurikire kandi ngo uzobona ibisuruta ivyo waruzi niwemera kumukurikira. Sinsiguye na kimwe wowe isomera ubwawe nkuko numvise njyohe kugira ngo nsangira ino jambo nawe umve uko wosa urisangiza n'abagenzi bawe. Murakoze. Yehova umuremyi wacu abaheza gire muri saho muri kandi munsengera nanjye ndabasengera. Murakoze. Bye bye. Mutaragenda mwibagire gufyona kaya kabantu vaga ngo subscribe no kuri cyangengeri. Mbese bibaye ngombwa abonye ko unezezwe n'ubutumwa ubusangize n'abandi. Hari gihe wosanga Yeshua agomba kugira ngo ukoreshe nawe ube nka Filipo ubwire Natanayeli uti ingo urabe twabonye wa wundi yavugishwa na Mose, wa wundi yadupfira ku musaraba. Murakoze rero. Urabona bwo mu ntango mwese muheza gihe.